ni commentaire juste ku dushaka gusangira kwa kiya kiganiro mwaduhaye kivuga nimba koko hariho imihari yo bigwanya ubutegetsi regime ya Kagame canke ko yoba ihari nuko itahari. Regime ya Kagame ivyayo birayobeye cyane, kandi ivyayo impamvu biyobeye nuko ikijaho habayeho ibindi bintu biyobeye vy'amayobera. Nico gituma na regime nayo iciba regime y'amayobera, ariko gasanga nayo mayobera agiriye ku bintu vy'imipango ya buri musi. Perezida Paul Kagame nkuko mwabivuze akija ku butegetsi, habayeho kubanza kumvikana n'abari bagombye kumuha ubwo butegetsi, kandi banamuha na plan. Bahejeje kumuha plan, nawe asa nyene nuko bari bamusukiye mu cogeje. Ubundi izo plan we yarazifise muga akabura inguvu, akabura n'abamufasha. Rero ukuntu byaje kuba kugira ngo abanyarwanda bisange ahantu hose, n'uwo bavuga ngo agomba aje mu kiroberi ca revolution yisanga yamaze kugwa muri umutego wa Kagame. Byazananye kuku kuntu Kagame yarazi neza ko n'ubundi ivyo bintu atabikoze umwanya n'umwanya boca bamuhirika ku butegetsi, kuko abo yarakuyeho bari bafise inguvu nyinshi. Igisirikare cose cy'igihugu biragoye gutahura uburyo igisirikare cose cy'igihugu cohunga. Mbere wewe wari ukaca ufata ubutegetsi ukavuga ko uzobutwara mu mahoro. Icyo bituma haciye haba bijya bintu vyo kuvuga ngo aba bantu n'abajenosidere, naho muzobabona hose muze murase isi yose kabamagana. Rero kiya kintu bapfunze ca FDLR, je ndahamya neza n'ukuri nta FDLR ibaho. Ndetse mwagiye murumva amajambo menshi y'umwe wo muri francophonie aserukira u Rwanda, atwara francophonie, avuga ngo ingengabitekerezo afite ngo FDLR ngo ntibaho, ahubwo ni ideology nyene y'abantu b'abajenosidere banka ngo ubwoko bw'abatutsi. Kabarebe nawe mwarumvise avuga ati ni ingengabitekerezo ngo ikiri mu bantu. Arico gituma cose umusirikare wa Kongo w'umuhutu ni FDLR, paske bamwagiriza ko ari umuhutu, kandi nawe baca bavuga ngo afise ingengabitekerezo. Mu Burundi mwama mwumva yuko bama batuka nyene icubahiro perezida w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ngo ni interahamwe. Ivyo vyose biri muri ya systeme yo kwankisha b'abahutu bo mu Rwanda, hamwe atanuzovyura umutwe avuga ngo bagomba agira ico bita revolution. Uwuciyumviriye wese aba ari umujenosideri. Rero urumva habaye ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ibiroberi mu Rwanda byaragiye biravuka, kandi ibyo biroberi bikaba byari bigamije ababijamwo, mvuge nti ababijamwo nk'aba homme de troupe bato bato. Hari abanyeshuri benshi bataye amakaminuza b'abahutu ngo bagiye mu kiroberi kugira ngo bifatanye n'abandi ngo baze gukuraho ubutegetsi bwa Kagame. Ariko novuga ati byabaye amaganya n'amarira cyane, kuko baragenda mugabo bakisanga bari muri ikiroberi kiri pro Kagame, gifinanswa na Kagame, kigira ku mategeko ya Kagame. Naho rero iperereza iperereza rya Kagame ryabaye. Ubutasi bwiwe bwacwengetereye amashamba ya Kongo yose, ku buryo haca haduka ibihuha by'uko
hari ikiroberi kiriko kiravuka cyo kurwanya Kagame, kandi n'ubundi bene umushinga ari ba Kagame nyene, abana bakavyirohamwe ngo baje ngo baramwe bazorokora ubwoko bw'abahutu, ariko bose baje kwiroturva basanga nta kiroberi na kimwe kirwanya Kagame gihari, ahubwo ibiroberi vyose bihari ni biri pro Kagame. Shefu ni kuvuga shefu d'etat major wavyo ni Kagame. Nico gituma jewe novuga ati abanyarwanda nibaje ku mavi basenge cane, kuko ugiye kuraba mwa kino gihe amizero menshi bayafise kuri Ndayishimiye. Muribuka igihe Ndayishimiye yaja muri Kongo agakoranya urwaruka, amajambo yahavugiye yaravuze ko ababazwa cane n'ingene igihugu c'u Rwanda, abene gihugu b'u Rwanda bafatiwe amaboko imugongo, ndetse asezerana ko agiye kuzokora ibishoboka byose kugira ngo habeho impinduka na cane cane mu myumvire y'abajene bo mu Rwanda, kugira ngo baze bikure ko burya butegetsi bw'agacinyizo bw'igitugu. Kandi si ivy'imbeshire, murabona amacano menshi y'abanyarwanda bari contre n'ubutegetsi bwa Kagame. Amasengesho ni kuvuga amasengesho n'ibisabisho bahereza Imana, barasabira cyane perezida wacu w'igihugu cy'u Burundi, na cyane cyane bagasengera ukuramba kwa CNDD-FDD, kuko turabishije amaso imbere Imana ikazokomereza ku mugambwe CNDD-FDD, ikakomeza iwubungabunze nk'uko yawubungabunze. Uburundi bukabandanya buriko burayoborwa n'umugambwe mwiza. Uno musi genda wita mwiza kuko nta kibi na kimwe urakora co kudanisha bene gihugu ngo bamarane, kuko n'abandi bafata bakajyanisha bene gihugu bakamarana, ariko bowo nukubahuza ubereka ko ataco bapfa, ahubwo ico bagiye kugwaniriza hamwe ari ubukene. Rero hamwe Imana yokomereza umugambi wacu CNDD-FDD ukabandanya uganje mu gihugu cyacu Burundi, nta nkeka u Rwanda ruzobohoka. Abajene bo mu Rwanda sinzi ko muriko muraraba abantu bari muri opposition bafatira akarorero kuri CNDD-FDD, kandi impera n'imperuka bazirevolota, hazobaho revolution mu gihugu cy'u Rwanda. Naco gituma ubona bakora iyo bwaba bakoresha ingufu zose bashoboye ba Kagame na Museveni kugira ngo basenyure CNDD-FDD, kuko CNDD-FDD ikagira ingufu nk'iza CCM muri Tanzania, nta kabuza akarere kose kazobohoka, kandi avec Dieu bizoshoboka. Rero nanje nk'umuntu w'umupatriote w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ndababazwa cyane n'ingene abahutu mu Rwanda bafashwe, ndababazwa cyane n'ingene bacinyizwa, ndababazwa cyane n'ingene atanu murida wabo ahaba. Nta kiroberi kigwanya ubutegetsi bwa Kagame kibaho, byose byaje mu iyo systeme. Nako ari ndababwiye ko baraja mu gisirikare bazi ko bagiye kugira ngo bifatanye n'abandi bazoze kugwanya ubutegetsi bwa Kagame babukureho, ariko bisanze bari mu biroberi biri pro Kagame. Ico kintu murumva ko kibabaje cyane, ariko Imana yonyene izobabohora, kuko twashize igihugu cyacu cy'u Burundi tugashira Imana imbere. Twizere ko Imana izokumva ibisabisho byacu n'amarira yacu n'ivyifuzo vyiza vyacu, byuko aka karere kogira amahoro, ko tuza abene gihugu bo mw'aka karere bakabaho mu mahoro n'umutekano, atankizi zimenase ibihugu vyacu zihari. nkacangira ko mpanura
mu biganiro vraiment mukaza murahanura abajene bo mu Rwanda ko batotwagwa n'ibishobisho by'ingorane barimwo kugira ngo ntibisange bari muri ivyo biroberi vya Paul Kagame. Nibarindire kandi babanze bashishoze imbere yo kwinjira mu biroberi, kuko ibiroberi vyo kurwanya Kagame hari umunsi umwe bizovyuka bigahagurukira indani mu gihugu c'u Rwanda. Abene gihugu bakavuga bati nimutwice tumutumare, n'ubundi twarapfuye, n'ubundi byaraheze byararangiye, nimutwice. Hamwe bahatangura kuba revolution, kuko ndabizi irya FPR bazirya nkotanyi ntizobihanganira, zizabica ku murango. Hanyuma amakamera murazi yuko uno munsi ahantu hose uhonyora kuri kamera atatangura kubikamera ku buryo igihugu cyose kiziro turuva cyamaze kwinjira mu cyo bita revolution. Yego rero dutumirira abantu bose baba patriote gusenga, basengera bene wacu b'abajene bo mu Rwanda kugira ngo n'abimana izibibuke nk'uko biyibutse Imana ikibuka Burundi bwacu bukaba butekanye, tukaba turi no mu bintu turiko turabona kandi tumaze gutahura tukamenya n'ingene tubigwanya. Burya mu Burundi byo izi regime n'izi systeme za Kagame turamaze kuzitahura kandi ntabwo zizatunesha, tuzahangana mpaka intsinzi ibonetse. Rero tubandanye tukirikiranira hagufi na cyane cyane buri kintu cyose kibaye mugisesangura tukigeza ku bakunzi bacu banyu kugira ngo bose bagume bari informe. Ahasigaye mugira amahoro, kandi nta nkeka tuzotsinda, kandi nta nkeka intsinzi izotaha. Avec Dieu nous vaincre.